Radio Ijwi ry'Amerika zameranira i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda muri bene jancu timwese duteramanye muri kumwe na Federica Nkunikije. Mu Burundi butumira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 ku metero 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104.3 Ijwi ry'Amerika. Ikaze makuru yacu yo kuri saha mujye gushikirizwa nanje Federica Nkunikije. Umuyobozi mukuru w'ishengero ry'Abanglikana mu Bwongereza mu butumwa bwiwe bwo guhimbaza umunsi mukuru wa Pasika yaneguye umugambi wa leta y'Ubwongereza wo kurungika mu Rwanda abimukira baje mu Bwongereza. Subcontracting out our responsibilities, even to a country that seeks to do well like Rwanda, is the opposite of the nature. Uyo ni Musenyeri Justin Welby anegura Bwongereza ku ngingo yo kurungika mu Rwanda abimukira baba bariko basaba ubuhungiro mu Bwongereza, avuga ko abona bitandukanye na kamere k'Imana. Mu Burundi abanyagihugu baba mu bisagara no mu ntara zigize igihugu ntibaratahura neza akamaro ko kwicandagisha ikiza COVID-19. Aya makuru hamwe n'ayandi twabateguriye ntimutangwe ni mukanya. Amakuru yacu tuyatere kuyavugwa hirya no hino ku isi. Abatetsi muri Ukraine batangaza ko misile z'Uburusiya zahitanye abarenga batanu mu gisagara ca Lviv. Inkuru dushikirizwa na mugezi wacu Diane Ninahazwe. Igisagara ca Lviv kiri mu burengero bwa Ukraine kiri mu bitari bwagabwe ko ibitero vyinshi mu ntambara Urusiya bwatanguje muri Ukraine haraheza amezi abiri. Maskin Kozikit atwara ico gisagara yavuze ko misile zitatu zaguye mu nyubakwa za gisirikare, iyindi imwe nayo igwa mu iduka ikorerwamwo amapine y'imiduga. Mu bindi bisagara vya Ukraine utwigoro two kuvana abasivile mu burere burimwo intambara twaburijwemo. Utegera c'umushikiranganje wa mbere wa Ukraine mu itangazo yacishije ku mbuga ngurukana bumenyi yagirije ingabo z'Uburusiya ko zaziriye amabarabara, avuga ko ibi binyuranye n'amategeko mpuzamakungu yo gutabara. Umushikiranganje wa mbere wa Ukraine nawe mu kiganiro yahaye televiziyo ya Amerika ABC yahakanye ibivugwa n'Uburusiya bwigamba ko buriko buratsinda intambara muri Ukraine, avuga ko Ukraine imaze kwisubiza ibisagara n'uturere 900 Uburusiya bwari bwarigaruriye. Muri ico kiganiro na ABC uwo mutegetsi yumvikanishije ko igihugu ciwe cifuza inyishu ya kidiplomasiya. Hagati aho Perezida wa Ukraine nawe asaba ibihugu vya rutura kongereza ibihano ku Burusiya na cane cane mu vy'igitoro n'amabanki. Urakoze Diane. Leta ya Afrika y'Epfo yarungitse abasirikare gufasha gutanga imfashanyo no gukora ibindi bikorwa byo gutabara mu ntara za KwaZulu-Natal yatewe n'imvura isegenya nyinshi yateye imyuzure yahitanye abantu barenga 440. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Jeffrey Mutagoma. Igisirikare cya Afrika y'Epfo cyatangaje kuri wa mbere ko cyahawe amabwiriza yo kohereza ingabo 10,000 mu bikorwa by'ubutabazi birimo gutwara imfashanyo no gutanga ibikorwa by'ubuvuzi. Igisirikare kandi kiratanga indege za kajugujugu zifashishwa muri ibyo bikorwa by'ubutabazi n'ibyo guhuza ababuranye n'ababo. Iyi myuzure yasize heru ababarwa mu bihumbi, itera ibura ry'umuriro w'amazi n'amashanyarazi i Durban, umwe mu mijyi ifite ibyambu bikomeye muri Afrika. Umuyobozi w'intara ya KwaZulu-Natal ejo ku cyumweru yatangaje ko abahitanwe n'ako kaga bamaze kurenga 443 mu gihe abandi 43 bagishakishwa. Urakoze Jeffrey. Dukubite muri Somalia ho umurwi w'intagondwa za Al-Shabaab wakoze igitero hakorera inama nshingamateka, 6 bakomerekeye mu ico gitero. Inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Diane Inahazo. Mu butumwa umushingamateka Abdiraham Abishakur Wassam ari mu bitoreza kuba president yacishije ku rubuga rwe rwa Facebook yavuze ko mu bakomeretse harimo abamucungera umutekano babiri. Ico gitero Al-Shabaab yemanze cagabwe mu gihe abaheruka gutorerwa ubushingamateka muri Somalia bari bakoranye uno munsi batora indongozi zabo. Ibiro vy'umushikiranganje wa mbere muri Somalia vyateye ivyatsi ico gitero bivuga ko ari igikorwa c'iterabwoba cakozwe mu ntumbero yo gutera ubwoba abashingamateka no kuburabuza ibikorwa vy'amatora bisa nk'ibiriko birasozerwa. Umushikiranganje wa mbere wa Somalia akaba yasavye abashingamateka kwihutisha amatora. Imbere y'igitero cyo kuri uno wa mbere abashingamateka bari bumvikanye ko botora utwara inama nkenguzamateka igenekerezo rya 26 ku kwezi, utwara inama nshingamateka nawe bakamutora igenekerezo rya 27.
abashinga amateka bagaheza bagatora umukuru w'igihugu mu ntango z'ukwezi kwa gatanu. Aha mukamenya ko amatora y'izo nzego amaze amezi adindiye bivuye ku kunyinyurana kuri hagati y'umushikiranganje wa mbere na Perezida Mohamed Abdullahi Mohamed azwi cyane ku izina rya Farmojo. Barakoze bagenzi bacu Jeffrey na Diana badushikirije amwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi. Tubibutse ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika isamanira i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda. Mu kanya amakuru mu karere ka Afrika y'ibiyaga binini. Umuyobozi mukuru wa Eklezia y'Abangilikani mu Bwongereza Musenyeri Justin Welby kuri uyu w'Imana yari yamirije umugambi n'amasezerano yabaye hagati y'Ubwongereza n'u Rwanda afite intumbero yo kurungika mu Rwanda abimukira binjiye mu Bwongereza bashaka ubuhungiro ariko badakurikije amategeko. Musenyeri Welby yavuze ko iyo mugambi uteye kubiri no gushaka kw'Imana. Musenyeri Welby yavuze ko iyo gahunda inyuranije no gushaka kw'Imana. Mu gihe hakiri ibibazo ku kamaro k'iyi gahunda yo kohereza abasaba ubuhungiro mu mahanga, ibikubiyemo n'ibya politiki n'abayikina, ariko igomba gushingira ku byo dusabwa n'Imana kandi ntibyujuje. Ntabwo iyi gahunda ifite ubutabera dukura mu kuzuka k'ubuzima bwatsinze urupfu. Ntabwo ifite imbaraga zo kuzuka kwahishuriwe bwa mbere abadahabwa agaciro, kubera ko ari gahunda ifasha abakire n'abanyantege. Ntabwo ari gahunda ikubiyemo inshingano zacu nk'igihugu gishingiye ku mahame ya gikirisitu, kubera ko guha abandi ibyo twari dushinzwe ngo babidukorere, nubwo wabiha igihugu kivuga ko cyateye imbere nk'u Rwanda, bitandukanye n'imimerere y'Imana nyirizina yo yiyemeje kwishyiraho ibyaha akadupfira ku musaraba. Musenyeri Justin Welby umukuru wa Kiliziya y'Abangilikani mu Bwongereza. Hagati aho Minisitiri w'Ubutegetsi bw'igihugu Bwongereza Priti Patel yashubije abashyira mu majwi gahunda ya leta, avuga ko nabo ubwabo nta bisubizo batanze. Mu nyandiko yasohoye mu kinyamakuru Times afatanije na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Vincent Biruta, yavuze ko gahunda yatangajwe igamije guhagarika ubucuruzi bw'abantu butuma benshi bapfa. Bongeyeho ko miliyoni 120 z'amapawundi zizatangwa mu ikubitiro n'Ubwongereza zizakoreshwa mu guhanga imirimo, kubera ko ubushomeri buri mu bitera abantu kwimuka. Turagushimiye Venuste Nshimiyimana kuri iyo nkuru dushikirije. Mu Burundi naho abanyagihugu baba mu bisagara no mu ntara zitandukanye ntibaratahura neza akamaro ko gufata urucandago rw'ikiza ca COVID-19. Ico kibazo kikaba kitari mu banyagihugu gusa, kuko no muri bamwe mu baganga ibonekeza abavuga ko kwicandagisha no kutabikora arico kimwe. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Thierry Ndayishimiye ari Kigali mu Rwanda. Mu gihe ibihugu byinshi ku isi abanyagihugu bagenda bahimirizwa kwicandagisha COVID-19, mu Burundi ho abanyagihugu baba mu bisagara bitandukanye no mu ntara z'igihugu babwiye abakunzi b'Ijwi ry'Amerika ko amakuru barufise ko atari meza, kandi ko batanashishikarizwa kubikora, bityo bakumva ko kwicandagisha ataco bimaze. Incanco ya COVID mu Burundi cyo ndayibona ntikenewe. Nk'ubu muri kino gihe COVID twe dusa n'abamaze kwibagira, twamaze kunakata COVID ikaze mu Burundi. Rero gushuha ngo ngiye kurondera vaccine nta kamaro je ndayibonamo. Indwara isanzwe nk'izindi zose gufata iyo vaccine bavuga yuko ishobora no kuba ifise ingaruka mbi ku magara y'abantu. Uraraba ikintu ugiye kuyitereza iyo vaccine ukabibura. Cyose niketse nikingiza kubera nabikingije barakwaye cyarabatari ingaruka. Umwe mu baganga bakira abagwaye umunsi ku wundi ku ivuriro rimwe riri mu gisagara ca Bujumbura atashimye ko amazina yiwe n'amajwi ashigwa habona, yavuze ko n'abaganga benshi bataricandagisha nawe nyene arimwo, ndetse kandi ko bakira abagwaye benshi baza kwivuza COVID-19 baricandagishije, agasigura ko uru rucanco batabona ico rumaze.
ku bwanjye sinikingije kandi nta n'akamaro na kamwe ndabibonamo kuko twakira benshi bikingije mugabo bagaheza bakarwara iyo coronavirus. Nta gaciro twabihaye na cyane cyane ko leta mu minsi ya mbere ikashigikira abaja kwicandagisha, yavuga ko bamaze kugira ico baba batowe baza leta. Ku bijanye n'ibibanza byakira abantu bifuza kwicandagisha ndetse n'ibikoresho byifashishwa muri ibi bikorwa, umuyobozi arongoye intara imwe y'ubuvuzi mu Burundi nawe twahinduye amajwi yavuze ko n'abashaka kwiteza urwo rucanco baba muri izo ntara bamanuka i Bujumbura kuko nta bikoresho n'ahategekanirijwe gukorerwa bihari. Murazi yuko mu gihugu cyose byari ibibanza byari Bujumbura umengo bitatu batereramwo bagise ivyigeze biduga ruguru ukeneye yamanuka i Bujumbura, ukeneye kugwitezanya ntibica muri BPS, ntibinakenewe ko BPS irinanye umuntu nyene niwe atumbera aho hantu akagwiteza. Ibi bimeze uko mu Burundi mu gihe no mu ndwi iheze mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe inama nshingamateka yakiriye insiguro z'umushikiranganje w'amagara y'abantu no kurwanya ikiza ruhunyanganda sida ku bijanye n'imfashanyo yatanzwe na banki y'isi ingana na miliyoni 60 z'amadolari y'abanyamerika. Nzeyimana Sylvie akavuga ko muri ayo mafaranga miliyoni 60 z'amadolari zatanzwe, miliyoni 20 ari zo kuzogura urucanco rwa COVID-19 nayo miliyoni 40 nazo z'amadolari y'abanyamerika zikazogura ibikoresho byo kwa muganga. Aha hakaba harimo za rusehabaniha 50, ivyuma byo guhema 30 bizokoreshwa mu bitaro by'amakomine hamwe n'ibitandi 10 muri buri bitaro bya komine. Gusa bamwe mu bashinga amateka bakaba barabajije umushikiranganje kwayo mafaranga adashobora gukoreshwa mu bindi bikorwa, na cyane ko hari n'izindi ncanco zaguzwe ariko zitarakoreshwa. Hari n'ababajije akamaro k'izi ncanco banabaza ku kibazo kijanye n'inkurikizi zishobora kwaduka inyuma yo kwicandagisha abo bizobazwa. Umukuru w'inama nshingamateka Gerard Ndabirabe yishuye aba bashingamateka babajije ibijanye n'ingaruka zishobora kwaduka ku bicandagishije ibi bikurikira. Abantu bashika ibihumbi 13,144 akaba ari bo bari bamaze kuronswa urucanco rwa coronavirus kugeza ku igenekerezo rya 13 z'uku kwezi nk'uko ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bwabitangarije inama nshingamateka. Abantu 8,927 bakaba bararose urucanco rwa Johnson & Johnson, naho abashika ku bihumbi 4,187 bakaba bararose urukingo rwa Sinopharm. Umushikiranganje Sylvie Nzeyimana akaba yarabamenyesheje kandi ko mu bijanye no kurwanya ico kiza abarundi basa n'abadebukiwe no kwicandagisha, hari naco gituma hakenewe gusubira kubahimiriza. Thierry Ndayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali. Thierry, turagushimiye. Tukivuga kandi ku Burundi, umugambi wa leta wo kororera mu ruhongore urakurikizwa neza mu ntara ya Ngozi, biremezwa n'abarimyi yashimangirwa n'umuyobozi w'igisata c'ibidukikije uburimyi. Nibaza ko inkuru tugiye kubashikiriza ari inkuru ifise janye n'ibura ry'igitoro mu Burundi muri iki gihe. Iyo nkuru twayiteguriwe na Desire Hatimimana. Aho ni hamwe ahari amahinguriro mato yenga amavuta ava mu Kigazi bagenzi bacu bashoboye kugendera. Ni ku ruzi Dama ku mutumba Nkayamba uvuye mu gisagara ca Rumonge werekeza i Bujumbura. Ayo mahinguriro akaba yahuye n'ikibazo kidasanzwe cibura ry'igitoro. Kuri ayo mengero uko ari 3 abakozi baharangurira imirimo bavuga ko bakoresha igitoro cyo mu bwoko bwa mazutu gisanzwe kitaboneka cyane muri kino gihe. Bemeza ko ibikorwa bisa n'ivyahagaze kubera ibura ry'ico gitoro. Ibikorwa ntibishobora kugenda neza kubera tumaze kuba tubura igitoro nta kindi kintu dukoresha, aho gukora neza bica bisubira inyuma kubera ibikoresho bitari bikwiye nk'uko bikenewe. Twokeronka tugikura heko tastasho usanga ziriko zitanga igitoro, naho wogenda urondeye kaja kamagenda ukaronka ku buzimbe ukaronka dukeyi, naho nyene abakiriya kugira ngo urabe ko bungabunga abakiriya abantu bagenda temera gukorera mu buhombe. Nk'uko babandanya babivuga, inkurikizi nuko n'akazi gashobora
guhagarara umwanya uwo ari wo wose, ivyo bigashobora gutuma amavuta agabanuka cane agakena gose ku isoko. Ubuhoho bizohava vyonyoka kuko hari naho tuzohava duhagarika gukora hejuru y'igitoro, umwimbu w'amamesa uzogabanuka cyangwa umwimbu w'imise nawo nyine ugabanuka. Turashobora kwibuka tutari, turashobora kubura nk'ubusa tukiruka tutari kumva ico gitoro. Abo bantu biyungunganya mu guhingura amavuta avuye mu bigazi basaba leta gukora uko ishoboye kose kugira ikibazo cy'igitoro gitorega umuti. Ikintu tusavye leta twege abanyagihugu boshobora kutukorera igikorwa cihuta, barabe bakubita imitwe, barabe inyuma n'imbere ko boshobora korosha amahera ya kori ya douane muri oberi kugira kitoro kiboneke, abakomeresa iyo bashoboye kuza gushika kukizana baborohereza. Intara ya Rumonge ikaba ifise amahinguriro mato mato y'amavuta y'ibigazi agera kuri 123, mu gihe cyose naho hakaba harugwa ayagera kuri 448. Ivyo bitigiri bitangwa n'ikigo OHP kijejwe guteza imbere igitegwa c'ikigazi. Ico kibazo cibura ry'igitoro kiribonekeza kandi no mu gisata c'uburovyi. Bamwe mu barovyi bo kumweha w'uburovyi wa Rumonge bavuga ko kubera ikena ry'igitoro nabo nyene bashobora guhagarika akazi. Iryo kena ry'igitoro ngo riko riribonekeza cyane kuko arico basanzwe bakoresha mu kazi kabo ka misi yose. Ubwato bwose kugira bwinjire mu kiyaga bwategerezwa kuba bufise n'imiburiburi iritiro 60 z'igitoro, ariko buronswa iritiro ziri hagati ya 10 na 20 gusa. Naje mfise ubwato ngaha uma iritiro 10 iritiro 20 shobora kwinjira mu mazi nikinkwiye kubera ugenda kurondera imboga ahantu tofauti. Iyo tubuze igitoro tugira ingorane kuko ntituroba, kuko imboga hari igihe bisaba yuko tuzikura kure kandi mashine zacu zinywa amavuta menshi. Hama na babandi bamwe baje kuyironka hariya, bamwe bayivoma mu ijoro bace bayidandaza ku giciro bigombeye. Muri make turafise ingorane nk'ubu tugiye kugara akazi kumvuza igitoro. Abo barovyi bakabazwa nuko iyo birutse hirya no hirya bakaronka igitoro kivuye ahandi nk'ibujumbura, abajejwe umutekano ngo bagifata nk'icamagendo, ivyo bikaza bisongera isibe. Kiguzi Bujumbura kizanye mu muduga nawe hejuru y'icakazi uzumva abapolisi nabo mwibarabara ngo igitoro ngo nica magendo bakagifata sezi. Igitoro kiguri ku Bujumbura kaza mu Rumonge iyo ni magendo canke no umuntu abaranguye hejuru aje kugira akazi kiwe kwanza abaguze hejuru aje gukora akazi kiwe kikiro. Abo barovyi bagasaba ko boronswa igitoro gikwiye igihe kibonetse mu ntara ya Rumonge. Iciyumviro cacigikiwe na buramatari w'intara ya Rumonge Consolateur Nitunga akavuga ko mu gihe igitoro kibonetse abarovyi boshigwa imbere bagahabwa n'ibiburiburi amaritiro 30. Murazi yuko abarovyi baratweshaho mu kuja kuroba hanyuma bakaturonsa amafi. Ni byiza yuko boraba bakabongera gatoro kugira ngo bashobore gushika iyo barondera izo fi, kubera ko kenshi usanga atari hagufi cane. Amaritiro 10 ni make. Yifuza yuko abatanga igitoro bogerageza kugira ngo abarovyi babaha gatoro gakwiye iyo kabonetse, kuko turabona neza yuko bigoye, ariko byose ni gusaba